Nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye yaba mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko mu karere ka Rusizi imodoka mu bwoko bwa Mahindra Scorpio yarenze umuhanda irimo abantu bagera kuri 5, babiri muri bo bahise basiga ubuzima nk'uko amakuru atugira bivuga. Mu gitondo cyo kuri cyumweru tariki 20 Kanama 2023 nibwo iyi mpanuka yabaye. Impanuka yabaye saa 12 za mu gitondo mu mudugudu wa Kamuhirwa, akagari ka Ruganda, umurenge wa Kamembe, akaba mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka ni umusore wari utwaye imodoka witwa Niyitegeka Elsie w'imyaka 25 y'amavuko n'umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe bwatangarije itangazamakuru ko iyi mpanuka yabaye igahitana abantu 2 muri 5 bari muri iyi modoka. Banavuze ko impanuka yatewe n'umuvuduko. Nyirahabimana Beatrice ni umusigire w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe ati nibyo impanuka y'imodoka Mahindra yabaye ati saa 12 za mu gitondo harimo abantu 5 muri 2 umusore n'umukobwa bahise bitaba Imana. Impanuka yatewe n'umuvuduko. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Gihundwe bakaba bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Reka tubifurize kugira uko ridashira ari nako twihanganisha imiryango yabo kubwo kubabura. Mu yandi makuru, Romeo Dallaire akaba yasubije abanenga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu mahanga. Retired Lieutenant General Romeo Dallaire akaba yagaye abanenga ibikorwa by'u Rwanda byo kubungabunga amahoro ku isi, yerekana ko nubwo ibihugu bikwiriye kwimakaza uyu muco wo gutabarana hanakenewe abasirikare bafite ikinyabupfura kandi bakora kinyamwuga nk'ingabo z'u Rwanda. Dallaire wari uyoboye ingabo za Loni zari zishinzwe kubungabunga amahoro mu Rwanda MINUAR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 bishimangiye kuri 19 Kanama 2023 mu kiganiro yagiranye na RBA nyuma yo gusura umurindi w'intwari n'igice cyari sous-prefecture ya Kinihira kuri ubu kiri mu karere ka Rulindo. Ni igice cyabereyemo ibiganiro byo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Arusha muri Tanzania hagati ya FPR Inkotanyi ndetse na leta ya Juvenal Habyarimana. Igice cyagezemo ibendera rya Loni mu Gushyingo mwaka w'1993. Lieutenant General Romeo Dallaire akaba yashimye by'umwihariko uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu kubungabunga umutekano mu bice bitandukanye by'isi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yerekana u Rwanda nka kimwe mu bihugu by'icyitegererezo mu nguni zose ibindi bishobora kwigiraho. Ati ni leta iteye imbere ndetse igira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga birimo no kugarura umutekano mu bice bitandukanye by'isi, ati birimo na Haiti. Ati ibi bagira icyitegererezo muri Afurika. U Rwanda ni isomo rikomeye cyane ku bindi bihugu kubijyanye no gukomeza kwiteza imbere. Ku bijyanye n'abanenga ibikorwa u Rwanda rugiramo uruhare cyane cyane bijyanye no kugarura umutekano mu bice by'isi bakabyita diplomasi ya gisirikare, Retired Lieutenant General Romeo Dallaire akaba yerekanye ko ari ibinyoma abantu baba bashaka kunenga ibiri gukorwa bifashisha bijyanye rero nuko batazi impamvu yabyo. Ati n'umwanda, ati nta kintu nk'icyo gihari, n'ibinyoma abantu bagerageza gushyira ku biri gukorwa, ati batazi byabaye ndetse nuko bashobora kubisobanura bagahitamo kubigaragaza mu buryo bubi. Yakomeje agira ati igihugu cyashoboye kwikura mu kaga kubera ukwiyemeza ikinyabupfura ndetse kandi kigahangana kugira ngo ibintu bigende neza. Ati kiri kubaka igihugu hatangwa uburezi bwiza, ibikorwa remezo birimo iby'ubuvuzi, atagifasha abaturage rero baciriritse, ati abantu bava muri nyakatsi bakabona amacumbi meza. Iyo abantu babonye ibintu byiza, ati bigenda bigerwaho kandi bikabera hagati y'abantu benshi, ati bananiwe, ati bari hafi aho ngaho. Ati yerekana ko uhereye mu mwaka wa 1990 habayeho ubutumwa bwo kugarura amahoro, ariko hafi ibihugu ati bwagiye bukorerwamo ugasanga havutse andi makimbirane mu gihe u Rwanda rwo rwabaye umwihariko. Ati kuba u Rwanda rugaragara mu bikorwa byinshi cyane byo kugarura amahoro ku isi, Dallaire avuga ko ari umwihariko wa Perezida Paul Kagame. Ati General Kagame ati yasubiyemo mu gihe hibukwaga ku nshuro ya 10 Jenoside yakorewe Abatutsi, ati nari ndi hano, ati icyo gihe yagize ati niba hari igihugu cyugarijwe na Jenoside ati cyangwa se hakomeje ibikorwa bigamije guhungabanya uburenganzira bwa muntu, niteguye gufasha mu kubihagarika cyangwa se kubikemura. None ati se ni gute wakora iryo sezerano ryo gufasha abandi bari mu kaga, ati nk'ababaye hano, ati utanyuze mu nzira nziza y'ubutumwa bw'amahoro. Ati nibyo dufite amasezerano y'amahoro ariko dukeneye ingabo zikomeye cyane zikora kinyamwuga, ati zishobora gufasha mu kurinda ko ibyabaye hano byakongera kuba.
u Rwanda ruri mu bihugu bifite abasirikare benshi cyane mu butumwa bwo kugarura amahoro bwa Loni, aho basabaga 7,000, aho basaga 7,000. Ingabo z'u Rwanda kandi zagize uruhare mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitandukanye nka Central Africa, Sudani y'Epfo, Sudani, Mali, Haiti ndetse na Mozambique. Abakuru b'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO bazohurira muri Ghana ku munsi wa 4 no ku munsi wa 5 w'indwi kugira baganire ku byerekeye umugambi ukurungika inteko muri Niger. Ibindi kuri inkuru twumvirize Thierry Ndayishimiye. Mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwi irangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri wa 4 no kuwa 5 izoba ibaye inyuma y'uko abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwi irangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Niger. Ni nyuma y'uko Perezida Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa 4 w'indwi irangiye yarafashe icemezo cyo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Niger. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Niger bishobora kubamwo ibibazo kubera kutumvikana kuri mwishirahamwe CEDEAO. Ishirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger ikiringo ntarengwa ko c'indwi imwe ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoum canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Yamara iyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakibaye. Tubivuga kuri Niger, abasirikare bakoze kudeta muri ico gihugu baratumye ko ku munsi wa mbere userukira ico gihugu muri Cote d'Ivoire hari nyuma y'ivyatangajwe na Perezida Alassane Ouattara. Dusubire dutega amatwi Thierry Ndayishimiye. Avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ku itariki 10 y'ukwezi k'umunani, Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Niger byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger batangaje ko ibyatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ivyiyumviro by'abanya-Cote d'Ivoire basanzwe abavandimwe b'abanya-Niger. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanya-Niger. Perezida Ouattara yatangaje ko Cote d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu ndwi irangiye abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri Niger. Bemeje kandi ko bazoshira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi. Imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ku munsi wa mbere mw'ijoro yaratanye mu mitwe mu ngwano ikomeye yabandanije ejo ku munsi wa 2 mu makatiye atandukanye yo ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Gushika ubu igitigiri c'abaguye muri iyo ntambara ntikiramenyekana, yamara abaganga bakorana n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi batangaje ko bamaze gutora ibiziga 3 mu makartier ya Fournage, Ain Zara hamwe na Tarika Shok. Ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buriko buratera kamo abanyagihugu kabasaba gutanga amaraso yo kugarukira abakomeretse. Igisagara ca Tripoli uyu munsi kwa 2 cacuzuyemwo inyotsi kandi cumvikanamwo urwamo rw'ibikoho n'ibibombe bikomakomeye. Iyo ngwano ishiye kwaduka hagati imirwi ya gisirikare ibiri ikomeye irangije agahingwe kari kamaze amezi atari make karangwa ku murwa mukuru Tripoli. Uburusiya ejo kuwa 2 bwatangaje ko mw'ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa 2 inteko zabwo zakoze ibitero mu bibanza birimwo amahinguriro ya gisirikare mu bice bitari bike muri Ukraine. Ni nyuma y'aho abategetsi mu burengero bwa Ukraine batangaje ko ibitero vy'Uburusiya muri ako karere vyahitanye abantu 3. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibitari bike vyononekaye igihe c'ibitero Uburusiya bwakoze ku mahinguriro akora ibigwanisho ya Ukraine. Bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ivyo bitero gikoresheje misile zirasa kure cyane. Yamara igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine cyatangaje ko casambuye misile 16 kuri 28 Uburusiya bwarashe mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa 2. Misile imwe yamara yahitanye abantu 3 mu gisagara cha Rusk kiri mu burengero bwa Ukraine.
ibitero vy'Uburusiya vyononye kandi kibanza c'inkino kiri mu gisagara ca Dnipro mu gice cyo hagati muri Ukraine hamwe n'ikibanza abana bakiniramwo mu gisagara ca Lviv mu burengero bw'igihugu. Mu rugamba h'inteko za Ukraine zimaze igihe zikora ibitero ku nteko Uburusiya bwavuze ko bwatujije inteko za Ukraine mu bitero bitari bike zakoze. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya Scalp Ubufaransa bwahaye Ukraine mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ubwo n'ubwa mbere bibaye nk'uko byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS. Uburundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru wahuriranye n'imyaka 125 Eklezia Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye imugera mu ntara ya Gitega. Inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru Desire Imana. Abakiristu isinzi bavuye imihingo yose y'u Burundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ivyo birori vyahuriranye n'imyaka 125 irangiye Eklezia Katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi. Imisi yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa diocese ya Gitega. Muri ico gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku vyiza Eklezia yashitseko ariko adasubira inyuma n'ingorane abarundi baciyemo muri ico kiringo. Turakenguka ivyiza vyinshi Imana yatugiriye, ivyiza bitari bike Eklezia yaranguye muri iki gihugu cacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu, ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho abarundi twasubiranyemwo dupfamo